kuba ibimenyetso bibonetse tukamenya n'abamwishe. None ufashe fe ugashirako asifa efa ufashe eme na b ugashirako asimba Parasera je narayiguze. Umwe wese afise ibiyasha agendana. Yego kabisa. Ivyo bimenyetso uri kuravuga urabifitiye ivyemezo canke n'ivyo wabonye gusa? Ubikura he? Mu buzima abantu bagendana imyaka bra. Mama yangu ngira ngo bita umumotari. Sio imbata zitatu zacu zifise itakurabona kuno zagiye kwera mwebwe nyene. Nani izo Uri tayari? Ego nje ndi tayari. Sawa. Bakumbaza imyaka ijana ngadukora ubusika. Karahuye n'amagoma. Ijya ni sinema. Reka reka. Umuntu uzoza kuri kandi dukura. Kapye. Kapye banga byumenga ni ngurube. Janzo mwe. Wana nikia tutane chagashaje. We ndako we kawa kijana ni yake. Utamungu kuna na kutera n'ubugoma. Kumukanye. Epicel canal please. Mbiriza jewe naronde hirya no hino nabajije n'ababanyi bose none umwana wanje yagiye Reka tubanze sigura guteka papa je ubanza kurondera tubanze n'ababanyi none papa je ujya mwana yumviriye gute kugira ngo afate nyine none waza ko yosohoka akagenda atamuntu numwe mubonye ngaha mu babanyi bacu ngaha yoba turahabe Jesse reka naje baje ubwo ntiyanyegiye nunga none we wabuze hose Jojo mwana ingo alhamdulillah Jojo wanje ndamubonye ingo mwana nabihevye nabivuyemo ndagukunda ndagukunda mwana ingo Udagaje nafashikingo. Jojo twabihevye mwana twabihevye Tere kafe kasore tenda mukurikire basi abayaki. We ntugire ikibazo nta ngorane Papa Jojo mbega ndakubwire wamubonye Jojo uriya reka nyaruke Imana ni nziza ukagenda umwitanga atara nahava henuka yo agira yahure ndaguha umwana wanje agira henuka yo Jojo nabihevye je tu sais que je t'aime ma chérie je t'aime bireke nakibazo oya nakibazo ntugire ubwoba nakibazo Mwana we nirikibu mbego ni twabihefye mama yabihefye umeze guti mama yabihefye Oya gasore jengiye kumusanga mama yabihefye umviriza Jesse bangura ibintu by'uburofa gumba wigira ngaho mama nawe yavyemeje no gutatagura amakonferanse uranze uraza ngo nabihefye abo bagasore jende kampe urazi ndamusanga ugasora uno gutatagura amakofe aho wigirisha ahubwo ngo tugende witwa nini kari yigirisha hoshi zimbere kwanza wigirisha tangaho nimwabikora n'igitega mumaze ngo nabashikiye mwira mama wawe ngo kinisha kuko nawe nzakugira inkwano z'abantu niba ngo bikirimo tugende kwanza wewe utegeza kugubana na Kristo wiyahura kubera iki cyaha tugende sindabashigikira kubashigikira kwanza mbere nimbo wiyahura nta numwe shigikiye muri mwebwe nakarije siho nari mugumba mugira ibyo mugira uteza kugumana na Kristo kubera nari inkwano ziwe we ibintu byo byakumuvyakira kubera uteza kugumana na Kristo nabintu gasore cyaha tugende Jojo ivyo mugira byose sindabashigikiye gende nta numwe shigikiye sindabashigikiye nakare mwabikora atari hoye Papa Jojo bisabwe none ushaka ko umwana wanje je ndamuheba sindabashigikiye umwana wawe waramufyine atishije oya suko umufye none kubera umuhereza umwana wanje yahure oya byo sindimwo ndakubwiye sindimwo sindabashigikiye Papa Jojo sindabashigikiye ivyo naho mbyinira mu rushinge bo nanje mvuze nivyo umwana wawe nguyo je ndigiriye sindabashigikiye
Muta. Papa George. Uko biri kose je ndazi kutegeza umviriza je. Mugabo rero je naho ndiko ndagushigikira. Urazi neza ko twari inkwano zawe. Urabizi. Umviriza. Wiyahure. Mukama ariko mana. Beka yimo je uyu mwana ngire gute. Uyu Jojo Gamana. Bavuze ngo umwana umwe. Arambereye since Jojo ndamugire gute. Ariko uko biri kose nigeza gutora umuti w'izingorane kuko Jojo sindamuheba kandi na Chris inkwano ziwe yampaye tutebeza kwiga ingene bisogenda foko turondera umuti mukama mufashe Narutse. Yari wewe? Mesha. Yes. Nakuwaje boss? Bon. Umeze neza. Boga. Iki kuzana ngaho. Mesha. Ata vyinshi ikinzanye mwanya n'isaha. Ni diri. Nice. Uraziwe ko atakikunanira kandi ndakwemera. Iyo diri ni isheneti. Yahoro. Yahoro. Nzahabu. Fit. Izo nizo dira masha. Yes. Rero hano hagutera. Ikihari. Ni nzahabu. Uribuka ivyabaye. Ibyaye. Jojo na Chris. Jojo ga kuba kinzobe. Merci sana. Dukeneye ijya nzahabu. None tuyimuha Jojo, tuyimuha ujya Chris cyangwa tuce twitwara. Twitegereza kwishikana kwa Chris.
uranyumva niyo diri hari none amukeneye umutwe cyangwa amukeneye abona tumuzane abona mbo amukeneye ari muzima urazi we kutarumuna utananirwa kandi ndakwemera misha bana jina muntu muranza nabona atari uko idiri nayo nkura mani iyo si ingorane icyo dukeneye ni ryawe uragomba ukice bose bakaburera agasora akabura idiri nayo ngisi tumurondere aramajaye tegerezwa kumurondera kuko yarabuze tumurondere rero idiri ni wanjye kandi amafaranga akariho arariha iyo diri irariha rero papa Jojo burya je nabuze icyo mfata nicyo ndeka ni ukuri sindakubesha je ndiyumvira ibya Jojo na Gasore na Chris ntabura icyo mfata uyu mukobwa rero Jojo umviriza ndakubwire mwana we tubwire wewe ni yihe decision ushobora gufata je decision yo kumurondera Gasore uyo Chris muguma muvuga Chris arafunze Gasore nawe niko kuko ngo yaromotse jewe noneho rero papa Jojo kera teba nkarengerwa mu majajo ugasore kandi je sije biguma bitera ingorane ngaha umva mwebwe umuhungu muba mwiyumvire niwe muba mukeneye ko abana n'umukobwa mbe nakubwira ikintu Jojo mbega urazi ko na Chris ari umubandi erega ntubone twabonye ngo umuvakansiye Chris ni umubandi none raba araturungika abantu badutera ubwoba ararungika abasuma wabona bajya abantu baza muri runo rugo barondera wabona ari abantu hanyuma ngo umukwe wahe ahubwo ndakubwire wowe utabaye umukobwa afata ingingo hari cyo uzobona ibyo ibindi ko nakubwira kandi wa mwana wo twakuharuye fata nkubwira ushatse wobikorera kuko Chris jewe ndamuhaza kumukura ku cizigiro nawe nyene ni umusuma nk'abandi uyu mwana cisi mbona we turaguhanura turagira gutindana kandi ubyumva ko ivyo tukubwira utegereza kubikorera kandi azombona uzazombona tugire duhanga muri yo nawe ivyo biri kenshi abavyeyi reka shakura cyo gutahe vuga hamwe mubona ibintu bicyoroshe muraduza imitwe ntabwo iyo tubaye imisi ibiri ukaba mutaratora inyishu y'ibintu abasaba muzobona amaraso abagabo baza kugutera ubwoba nkawe jewe je ndavugana n'imisure inyoni zagurutse gira mugende twari mu bindi twari kutuganira buriza amangoro tubahaye imisi ni ryawe ahubwo si iminsi ibiri ni imitwe ibiri ufise imitwe ibiri baracyafise amahirwe amahirwe ava ku mana ntava ku mwana w'umuntu ngiye aderese yacu hanyuma mukeneye ikibanza muzodusangamo na nimero ya telefone mwihende mubwire polisi ubuze ngo twende tubwire polisi wewe ubwacu turi polisi mwebwe baza ko mwadukanga mwebwe kandi polisi ikomeye n'imiswi uzaza musanga nk'uko zasohotse musanga twarahindutse genda nawe ibyo utanguye ayo mashavu yawe wewe nayikiwe we nakubwiye twihagarare iki ni cemeza ko icyo wokora cyose mama reka ngwere jewe urantangaza reka twebwe abantu b'abagabo ntugire ngo twiyumvira nkamwe aha urahari ko nibyo mbabarira gatoyi ndakubwire mama Jojo we nawe urakunda ariko nubona ko hariko amanimero y'amatelefone ga mama Jojo iyi ankete ntubona ko izoshika kure muri polisi
yego ahubwo rero uragitoye we namana cyane n'ishavu iryo shavu n'isi yose igabanye dukombate Mama, papa, that's come the shock now. Maybe someone's a shock bikora. Nabaye nagasore no fumamfa. Ndaziko twabanye neza. Ariko bari Cengi ngo fashe reka mpe n'ubundi nta mpamvu ufise zo kubaho. Ndazi ko gasore atomotse ahubwo ndazi Chris ko yamwigishije nashatse kubimisha reka mpe ndamusange nta mpamvu ufise zo kubaho. Papa Jojo. Mara yaje. None mama Jojo ibi bintu byo tubigenze bitarasuye ku. Hasuye kwa ikindi cyetu ngaragiye. Papa Jojo mwana wanje arapfuye. Apfuye Mwana wanje arapfuye Papa Jojo.